Mu gihe Uburundi n'abarundi bahimbaza kuri uyu wa 8 ruheshi uyu mwaka umunsi mukuru wahariwe kuzirikana gukunda no gukundisha igihugu, ni n'akaryo kadasanzwe ko kwibuka nyakwigendera Petero Nkurunziza wahoze arongoye Uburundi, uw'inama nshingamateka y'u Burundi yahaye izina ry'imboneza nkuru narirya iryo genekerezo rihuriranye n'iryo yashengereye ko mu mwaka wa 2020. Mbega Petero Nkurunziza ninde? Urugendo rwiwe mu vya politike rwagenze gute? Naye he mateka yasigiye Uburundi? Ivyo byose ni bimwe mu byo tugiye kurabira hamwe. Itorwa rya Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2005 ryazanye ihumure n'icizere mu bene Burundi inyuma y'imyaka irenga 10 y'injyane z'intambara zavuye kwigandagurwa rya Melchior Ndadaye, umukuru w'igihugu ca mbere yitorewe n'abene gihugu biciye mu nzira ya demokarasi. Kuva yinjiye mu mabanga yiwe yaciye yiyemeza kubandanya inzira y'amahoro no kunywanisha abarundi inyuma y'amacakubiri y'amoko yari yarazingamitse abarundi. Pierre Nkurunziza ninde none? Ni gute yaje gutwara Uburundi? Petero Nkurunziza yavukiye muri komine Mbuye, intara ya Ngozi, hari kwa 18 Kigarama umwaka wa 1964, imyaka 8 imbere y'ihonyabwoko ryo mu 72. Se wiwe ashengeye akaba yari umushingamateka yatowe mu 1935 mu ntara ya Ngozi, akaba yahitanywe n'injyane z'ubwicanye bwo mu 72. Nyina wiwe nawe akaba ari Domitire Minane. Amashuri y'intango yayize Imbuye nyene imbere yuko aja kubandaniriza kuri Atene Gitega amashuri yisumbuye, aho mbere yanaronkeye urupapuro rw'umutsindo w'amashuri yisumbuye. Yanahavuye akurikirana ivyigwa vyo kwinonora imitsi muri kaminuza y'u Burundi. Ahejeje kaminuza yaciye aja kwigisha ku ishuri ryisumbuye ry'Imuramvya, ahava mbere yizegwa kuba umwigisha kuri kaminuza mu gisata cyo kwinonora imitsi bivuye ku bukerebutsi n'ubwira bamubona ko bamwe bita aba professeur assistant. Mu 1994 yahavuye yubakana na Denise Bucumi uwo bavyaranye abana 5. Muri uwo mwaka nyene intambara yaciye yaduka biturutse kwigandagurwa rya president wa mbere yari yitorewe n'abene gihugu. Inyuma yo kurusimba aho yari korondegwa n'imigwi y'abicanyi, yahavuye yifatanya n'umuharugwana waruzwe ku izina rya CNDD-FDD, inama nkuru y'igihugu iharanira kurwanira igihugu hamwe na demokarasi. Kubwo bukerebutsi bwiwe yahavuye ahabwa amabanga yo kurongora uwo muhari. Niwe yanarongoye kandi umugwi w'abagwanyi mu biganiro vyabereye muri Afrika y'Epfo no muri Tanzania. Ivyo biganiro bikaba byashitse ku masezerano yo guhagarika intambara hagati y'umuhari CNDD-FDD hamwe n'intwaro mfata kibanza y'ico gihe hari mu mwaka wa 2003. Amaze kuva ku rugamba, igisirikare ciwe cyaciye cinjizwa mu ca leta, maze nawe acagenwa mu mabanga yo kuba umushikiranganje wa leta ajeje intwari bereye. Mu 2005 yizewe n'umugambwe wiwe ngo awuserukire mu matora y'umukuru w'igihugu, akaba mbere yaciye anatahukana intsinzi. Mu nyuma yahavuye agiranira amasezerano n'umuhari FNL wari usigaye ugwana, mbanze ukaba wari urongowe na Agathon Rwasa, aho Dar es Salaam muri Tanzania uwo muhari wemeye guhagarika intambara. Mu mwaka wa 2010 yarasubiye kwizegwa n'abarundi, ariko inyuma yaho sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yemereje ko asubira kwitoreza ikirindi kiringo mu 2015. Haradutse injyane aho bamwe mu barundi bavuga ko yihaye ikiringo ca gatatu, abandi bati nikindi kiringo kandi arakirekuriwe n'ibwirizwa shingiro. Hahavuye hanavyuka imyerekano iyo ubutegetsi bwafashe nk'imigumuko. Kwa 13 Rusama 2015 aho yari mu rugendo rwiwe rw'akazi mu gihugu ca Tanzania, niho umugambi wo kumutembagaza ku butegetsi washigwa mu ngiro na zimwe mu ntwaza ngabo mu gisirikare no mu gipolisi. Iryo tembagazwa ry'ubutegetsi rikaba ryaraburijwemwo Petero Nkurunziza ahava aratahuka, akaba yakiriwe mbere n'isinzi ry'abarundi. Inyuma yo gutsinda amatora yo mu 2015, Uburundi bwarikuye muri sentare mpuzamakungu bivanye n'ivyegeranyo yavuga ko ari ivy'ibinyoma. Ivyo vyatumye amakungu afatira Uburundi ibihano vy'ubutunzi, maze Perezida Nkurunziza ashamagarira abarundi kwibako no kutazerinze. Ivyo bikaba vyamushoboje gutegura amatora yo guhinyanyura ibwirizwa shingiro adakoresheje imfashanyo zo hanze, hamwe no gutegura amatora yo mu mwaka wa 2020. Inyuma y'iryo bwirizwa shingiro rishasha yaciye amenyesha ko
atazokwitoza mu matora yo mu 2020. Ivyo navyo bikaba byatangaje abatari bake mbere n'amakungu. Yahavuye ashigikira Evariste Ndayishimiye mu myamamazo yo kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu mwaka wa 2020. Inyuma gato y'intsinzi akaba yaciye aryamira ukuboko kw'abagabo biturutse ku ngwara y'umutima yamushitse ko giturumbuka, akaba yaciye asandabira mu bitaro vy'Ikarusi. None nibiki abarundi bazomwibukirako? Kunywanisha abarundi no gukundisha abarundi igihugu, gushinga umugwi wo kumenya ukuri no kurekuriranira CVR, umugwi CNTB ujeje gukemura ibibazo vy'amatongo n'ayandi matungo, gushiraho umunsi wahariwe amakomine mu ntumbero yo gutuma abavuka komine baje hamwe mu butandukane bwabo kugira ngo bateze imbere amakomine yabo, kwamahamagarira abarundi gukura amaboko mu mpuzu, gushinga umunsi wahariwe gushigikirana mu Burundi, kwama afasha impfuvyi, abapfakazi n'abatishoboye, guha akaryo ibimenyesha makuru kugira ngo yishure ku bibazo bijanye n'ubuzima bw'igihugu n'ibindi. Mbere ku ntwaro yiwe igisirikare cy'u Burundi cyaratumwe ko kugarukana amahoro nko muri Somalia, Centrafrica, Cote d'Ivoire, Sudan n'ahandi. Inyubakwa nyinshi zarubatswe, amashure, amavuriro ndetse n'ikirimba gishaje umukuru w'igihugu giteye igomwe byarubatswe. Mu gisata c'indero yashinze ko abana biga ku buntu mu mashure y'intango. Mu gisata c'amagara y'abantu yategetse ko abagore bibaruka ku buntu, mbere n'abana bakavugwa ku buntu gushitsa ku myaka 5 y'amavuko. Ni byinshi abantu bamwe n'abandi bamwibukira ko nubwo hatabuze ivyamugoye, nkako nta nyambo ibura gahonzi. Twarangiza tubamenyesha ko nyakwigendera asize abana 5 maze imyaka 2 ikabirangiye ashengeye.